Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Nkuko biri mu ntunganyo y'ibikorwa vy'inama nshingamateka, banyakubahwa abashingamateka iyo barangije akaruhuko k'ukwezi haraba ibirori vyo kugurura ibikorwa. Ni muri iyo ntumbero rero ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 inama nshingamateka yuguruye icese isasa ryayo risanzwe rya Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 mu birori vyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Ivyo birori bihagarariwe na nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe, bikaba kandi vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro benshi batandukanye harimwo n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje ko mu karuhuka abashingamateka bahoramwo baranguye ibitari bike bari kumwe n'abenegihugu babatoye. Mwisasa risanzwe rya Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 banyakubahwa abashingamateka bazobandanya bakora ibikorwa bisanzwe biri mu vyo bajejwe nko guserukira abenegihugu mu kwiga no kwemeza amategeko, gukurikirana ibikorwa vya leta nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro bigashimangirwa na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe. Avant tout propos, nous remercions notre Père Céleste et exprimons notre sincère reconnaissance pour sa bonté et pour toutes les bénédictions que nous avons reçues jusque maintenant. La session parlementaire ordinaire d'août 2023 s'ouvre aujourd'hui. Le 1er août va durer 3 mois, conformément à l'article 179 de la Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018. C'est donc pour nous un insigne honneur et un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Imbere ya vyose tubanje gushimira Imana dushima ubwiza bwayo n'imihezagiro twamatwaronse buri munsi. Isasa risanzwe rya Myandagaro y'umwaka wa 2023 yuguruwe kuri ino genekerezo rya mbere Myandagaro kandi rikazomara amezi 3 nkuko tubisanga mu ngingo y'179 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi ryo kuwandwi ruheshi umwaka wa 2018. Ni muri iyo munezero tubahaye ikaze batumire bacu bahire muri bino birori bitanguza ibikorwa by'isasa. Kuza kwanyu muri bino birori biradutera intege cyane kandi bikatwemeza ko mushigikiye urugwego ruserukira abenegihugu. Kaze namwe bashinga amateka muri no sasa rya Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023. Twifuza ko yorangwa n'umwimbo mwinshi na cyane cyane mu itorwa ry'amategeko, gukurikirana ibikorwa vya leta hamwe no guserukira neza abenegihugu badutoye. Ibi birori birerekana ko akaruhuko abashinga amateka bahoramo karangiye, aho mwaronse akaryo n'akanya ko kumviriza abenegihugu mu ntara mwatowemwo mukongera mukumva iryo bagona. Imyitwarariko inama nshinga amateka ifise izotuma abashinga amateka bategura ibibazo vyunganirwa bizoshikirizwa abashikiranganje. Abashinga amateka turizera ko ibiyago bizovamo ivyamwa vyiza ku nyungu z'igihugu n'abenegihugu. Hambavu yo gukurikirana abenegihugu babatoye, abashinga amateka bararanguye ibindi bikorwa nko kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa rusangi hamwe no gukurikirana inyigisho nkarisha bwenge. Ni muri iyo ntumbero hatunganijwe kuva ku igenezo rya 10 gushika ku rya 13 mu Kakaro umwaka wa 2023 uruganda rw'inyigisho nkarisha bwenge ku bashinga amateka hamwe n'abakozi bakuru bo mu nama nshinga amateka kubijanye n'itunganywa hamwe n'itangwa ry'amasoko ya leta. Harongeye haratunganywa kuva ku igenezo rya 25 gushika ku rya 28 mu Kakaro abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abakenyezi baritabiriye uruganda nyigisho zijanye n'ubuhinga bwo gusaba ingene abakenyezi bahabwa ikibanza mu mategeko atogwa mu buryo leta ikoresha hamwe no mu migambi y'iterambere rusangi mu makomine. Inama nshinga amateka yarongeye ritabira itanguzwa ku mugaragaro y'ibijanye no gusuzuma ko ibitigiri by'ubwoko mu bagize leta mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka hamwe no rwego rw'ubutungane bimeze. Ibyo bikorwa bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bitunganijwe n'inama nkenguza amateka ya Republika y'u Burundi hisunzwe ingingo y'amajana 289 ibwirizwa shingiro. Kubitwerekeye abagize ibiro vy'inama nshinga amateka baragendeye abenegihugu bo mu ntara za Kayanza, Mwaro na Kirundo kugira dutanga umuganda mu bikorwa vy'inyubako rusangi
no mu iterambere ry'igihugu. Muri ako karyo nyene ko gushikira ku kivi twarateye akamo abenegihugu kubandanya batsimbataza amahoro n'umutekano mwiza, bongere bijukira ibikorwa mu kugwiza imigambi y'iterambere bishikana kwihangiro ryo kugwiza umwimbu na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Narirya ubu turi mu gihe cici, inama nshingamateka isaba abarundi kubandanya bakoresha uburyo bwo kuvomera imirima, bongere barime mu myonga. Twarabahamagariye kandi ko bategerezwa kudasesagura canke ngo bahereze umwimbu wabo mu masoko, ahubwo bawubike mu bigega vyateganijwe ico gikorwa. Byongeye banyakubahwa abashinga amateka barifadikanije n'abarundi mu birori byo guhimbaza imyaka 61 irangiye Uburundi buronse intayo kwikukira ku civuga kivuga giti twese hamwe tugire urunani mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu kugira ngo dushikire ukwikukira nyako. Ainsi qu'à s'atteler au travail en multipliant les projets de développement afin d'accroître la production, notamment dans le domaine agro-pastoral. Étant donné que nous sommes en pleine saison sèche, l'Assemblée nationale demande à la population de continuer à pratiquer l'irrigation des champs et à cultiver dans les marais. Aussi, elle doit garder à l'esprit de ne pas consommer ou écouler toute la production au marché, mais à conserver une partie dans les hangars destinés à cet effet. De plus, les honorables députés se sont joints à toute la nation lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le thème « Tous ensemble contribuons ». Concernant l'ordre du jour de cette session, nous aurons à analyser et adopter les projets de loi suivants. 1. Le projet de loi portant code des communications électroniques et postales. 2. Le projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême. Kubijanye n'urutonde rw'ibizokwigwa muri no sasa tuzokwiga twongere twemeze integuro z'amabwirizwa zikurikira: integuro y'ibwirizwa rijanye n'ubuhinga bwa none mu guhanahana amakuru n'amaposta, integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro risubiramwo ibwirizwa nimero 1/21 ryo kuwa 3 Myandagaro 2019 rigenga sentare ntahinyuza, integuro y'ibwirizwa n'amasezerano yafunzwe hagati ya Repubulika y'u Burundi na Repubulika ya Maldives yerekeye gukuraho impusha zo kwinjira muri ivyo bihugu bibiri, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yafunzwe hagati ya Repubulika y'u Burundi n'igihugu ca Qatar yerekeye gutunganya akazi ku bakozi b'abarundi baja gukorera muri ico gihugu, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bisanzwe bikoresha isoko Nile, integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'Uburusiya yerekeye ubuhinga bwa none. Banyakubahwa bashinga amateka dusangiye ibikorwa, tubasavye muri rusangi hamwe no kuri umwe wese buri mushinga amateka wese ko mwogira ukwitanga mu bikorwa bisanzwe birangurirwa mu migwi yamaho hano mu n'amashinga amateka kugira izo nteguro z'amabwirizwa zize zigwe zongere zitogwe mu biringo bitegekanijwe nkuko bisanzwe. Ugutora amabwirizwa sico gikorwa conyene tuzorangurwa muri no sasa risanzwe rya Myandagaro mwaka wa 2023. Byongeye n'amashinga amateka izobandanya irangura imirimo yayo ihabwa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yo kugenzura ibikorwa vya leta hamwe no guserukira abenegihugu. Ni muri iyo ntumbero ibiro vy'inamashinga amateka bihamagariye abanyakubahwa bashinga amateka gukorana umwete ibikorwa vy'inamashinga amateka birangurirwa mu migwi yamaho mu nama za bose. Ces missions lui confiées par la Constitution de la République du Burundi de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation du peuple. C'est dans cette optique que le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à continuer avec empressement leur travail parlementaire tant en commission qu'en séance plénière. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yamenyesheje kandi ko inama nshingamateka ishigikiye ibikorwa vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu n'abenegihugu umwe wese agira iteka L'Assemblée nationale saisit cette occasion
pour réitérer son soutien. Inama nshingamateka iboneyeho akaryo ko gusubira kugaragaza ko ishigikiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu adahengeshanya guhamagarira abarundi bose kugwiza utwigoro kugira ngo ntidusubire kuzerinze maze tugire Uburundi igihugu kigaburira mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye aheruka gutanguza isekeza ryo gutumbereza ibintu mu gisata c'ubutungane kugira ngo kibe koko igisata gitunganiriza bose. Inama nshingamateka irashigikiye iryo sekeza igahamagarira mbere n'abakora muri ico gisata kurangura neza ico bajejwe batunganirize ababituye bongere bakorere ku nyungu z'igihugu. Inama nshingamateka irakeje abarundi bitangira igihugu cabo na cane cane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aherutse gutera iteka igihugu mu guhabwa agashimwe kishiramo mpuzamakungoni mu bijanye no kuba hafi y'abene igihugu. Turateye intege abarundi bakunda igihugu cabo atakuba dakora kugira ngo baheshe isho nziza igihugu cabo. En remportant le prix des Nations Unies pour la population, nous encourageons tous les patriotes qui, de par leurs actions, travaillent pour redorer l'image de notre pays. Muri kino gihe urwaruka rugizwe n'abanyeshure ruri mu buruhuko, urwego rw'inama nshingamateka rubahamagarira kutarera amaboko akijukira gutunganya imigambi mito mito yo kwiteza imbere ishobora kunganira abavyeyi babo. En outre, l'Assemblée nationale recommande aux élèves en vacances à combattre l'oisiveté et à éviter de s'adonner à la délinquance. Nous les appelons à monter de petits projets de développement pour appuyer financièrement leurs parents. Inama nshingamateka y'u Burundi isavye abanyeshuri bari mu buruhuko kugwanya ubunebwe birinde kandi amarigara. Tubahamagariye gushinga imigambi mito mito y'iterambere kugira ngo bunganire abavyeyi babo. Abavyeyi nabo bagerageze kugiranira ibiganiro n'abana babo mu ntumbero yo kugarukira indero y'urwaruka. Ici présent et souhaiter aux honorables députés plein succès aux travaux parlementaires de cette session. C'est sur ce souhait que nous déclarons ouvertes les activités de cette session parlementaire ordinaire d'août 2023. Que Dieu nous garde, nous vous remercions. Mukuru w'igihugu cacu ni watwereka akarorero. Ibikorwa byo kubaka amashure n'urusangi rwa demokarasi. Amavuriro n'ayatwese abarundi n'urusangi rwa demokarasi. Ugusukura Uburundi bw'iwacu n'urusangi rwa demokarasi. Muri ya ntumbero yo kumvira kamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kw'indongozi zoshigikira ibikorwa vy'iterambere rusangi, ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 mu Kakaro umwaka wa 2023, nyakubahwa umushingamateka Abel Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yarifadikanije n'abene igihugu bo mu madini n'imigambwe yose ikorera mu ntara ya Kirundo, aho bari baramutse bifadikanya n'abahurikiye mu idini rya Isilamu bariko bariyubakira umusigiti uri muri karite ya mbere n'iya kabiri za komine Kirundo. Ibikorwa rusangi vy'uwo munsi rero bikaba vyari bigamije kubaka igisenge c'uwo musigiti uzoba ugeretse incuro 6. Uwo mugambi wo kwiyubakira iyo ngoro y'Imana uri kurarangurwa inyuma yaho abahurikiye muri iyo dini rya Isilamu bo muri iyo ntara bari bamaze igihe kinini baracanyemwo, maze ubu bakaba baheruka gusubiza hamwe. Nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yashimishijwe n'ubwo bumwe buranga abanyakirundo mu butandukane bwabo hadashizwe imbere amoko, amadini n'imigambwe. Niko guca basaba kubandanya gutyo. Ubwo bumwe bukaba ari n'ikimenyetso ciza cerekana ko abanyakirundo bazokwifata neza no mu matora y'umwaka wa 2025.
ni kuri iyo ntumbero rero twaje ngaha mu Kirundo no munsi tuje kugira ngo tubarabe ibyo murimwo turabe ko muri ku kivi none rero si iby'imbeshere intara ya Kirundo ni intara yo ku kivi twarabibonye aho twaza ibusoni none turabibonye no ngaha mu Kirundo akabirya rero tubonye mu Kirundo ni ibi bikorwa byiza ibikorwa by'Imana ibikorwa byo kubaka ingoro y'Imana bikubakwa n'ishengero rya Islam ariko abarundi bose abanyamadini bose bakaza kwifatanya nabo byerekana ubumwe budacika buri hagati y'abadasangiye amadini. Iki gikorwa rero ni igikorwa gihambaye mbanje bwa mbere gukeza ishengero rya Islam ngaha mu ntara ya Kirundo kuko uko tubibona uno munsi siko byari mu mwaka uheze. Batubwiye yuko mu mwaka uheze mwahimbaje umunsi mukuru mwiciyemo kubiri none rero uno munsi kubera ubumwe kubera urukundo kubera shetani mwayigije inyuma uno munsi mwaragiye hamwe murayoboka indongozi none muriko murubakira iyi shengero izobigeretse ubwa mbere kabiri mu nyuma gatandatu. Ibi rero bishoboka kubera ngaha mu Kirundo hatekanye indongozi zanyu buramatari n'abamufasha mubandanye muja hamwe mu gutungera amahoro n'umutekano. Intara ya Kirundo ni novuga yuko ni irembo ry'igihugu n'umwugariro w'Uburundi. Murazi kuva na kera ko umwansi ateye igihugu kenshi intambara zabera ngaha mu Kirundo. Mwamye rero mugwanira umwami uno munsi rero ivy'ingwano vyaraheze ubu turi mu ngwano y'iterambere turi mu ngwano yo kubaka igihugu turi mu ngwano yo kurwanya inzara. Ikindi munsi mumenya ngaha mu Kirundo murazi ko muri kigega cy'igihugu mu Kirundo habuze umwimbu igihugu cyose kirabigira ingorane. Twavutse batubwira ko ndetse n'uno munsi ibi biharage nibyo mu Kirundo aya mashaka nayo mu Kirundo. None banyakirundo ubu natona cye hose nabonye n'umuceri ko muri ko muratera nimuhagarare nimujya mu ndora zose. Ubu turi mu gihe cy'iki mugabo n'igihe nk'ikindi mubandanye mukora kuko tudakoze ntitubaho. N'Imana ugiye kuyisenga ushonje urumva haraho usanga ivyumviro vyagiye haraho usanga ukwitunganya kwawe bidakunda. Nico gituma dukeje iri shengero rya Islam kuri imigambi y'iterambere barimwo imigambi y'ukorora imigambi y'uburimyi imigambi y'amakoperative. Tugasaba ko n'ayandi madini n'ayandi mashengero yobafatira kwa karorero ejo mugaheza kubaka uyu musigiti muzoce mutandukira mwubaka amashuri mwubaka amavuriro. Murazi ko Burundi kugira butere imbere n'abamisiyonari ba mbere baje barubaka urusago rw'Imana bakarushikiza ishuri bakarushikiza ivuriro bakarushikiza hopitali. Niryo terambere mubandanye rero mufatanye mu nda mubandanye ahitasurira kubandanya mutera ibiti kugira uruzuba turutuze ibi bihe bihindagurika nabi tubituze. Nimwatera igiti muzaba muri ko muratuma haboneka akayaga muzaba muri ko mukingira ibidukikije muzaba muri ko mutuma yamvurirwa. Ejo rero abarongoye intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi mube murategura amatuta y'imivyaro y'ibiti cyane cyane ibiti by'ivyamwa kugira ngo ntihagire parasera kugira ngo ntihagire umuhana n'imiburiburi aho buca dutangurira igihe cy'imvura batazotera ibiti bivanye n'itongo bafise. Kandi no ndarabonye haragutse mubandanye rero mukorera hamwe mubandanye mwumvikana nkuko ndabibonye ngaha mubandanye mugira ubumwe mu madini mubandanye mugira ubumwe mu moko yose mubandanye mugira n'ubumwe mu migambwe kuko imigambwe yaje imbere y'uko Burundi bubaho. Tugiye kuja mu matora mu minsi ya vuba ntihakagire abazogenda bagwanya abandi ngo nuko badasangiye umugambwe kuko inyuma y'amatora ubuzima burabandanya murabizi.
iki kintu kiduhanze ni ugukorera hamwe mu makoperative ntihakagire uwikumira rero baje hamwe kugira ngo turwanye inzara turwanye umwansi w'ubukene mu gukora za mpanuro mu gushyira mu ngiro za mpanuro duhabwa na leta. Umushingamateka Abeli Gashatsi yarangije ijambo ryiwe abasaba gutera ibiti vyinshi na cane cane vy'ivyamwa kuko bifasha mu gutanga ingaburo nkenerwa ku ruhande rumwe bikongera bigakingira inkukura ku rundi ruhande. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro c'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.